Ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine muri komine ya Gitega wahimbarijwe aho bita Isimba, bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye basanzwe ari n'imvukira za komine ya Gitega. Ni ibirori rero vyatanze akaryo keza ku batware n'abatwagwa ko gusangira imfungurwa n'ibinyobwa bitandukanye kama. Nayo mwijambo ry'ikaze musitanteri wa komine ya Gitega Jacques Nduwimana akaba yatanguye guca ku mayange ivyaranguwe na komine Gitega mu kiringo c'umwaka uheze, harimwo kugwiza ibipimo vy'ikawa n'amavoka vyatunganijwe na komine, inyubako rusange zubatswe n'ibindi. Nayo mwijambo nyamukuru umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba haruhande yo kwifuriza umunsi mwiza wariwe amakomine abarundi bose, akaba yahamagariye abenegihugu kuguma babumbatiriye amahoro n'umutekano kugira aho iterambere rigeze ntirize risubire inyuma. Mwebwe nimwigumiriza ubumwe gusa, akindi tugire ubumwe dukanure dukorere igihugu cyacu kuko kiratunze. Ni igihugu gifise umutahe twari twarasamara. Twebwe twantagira umuntu asubira kuduhungabaniriza umutekano, shaka ntawe yocubu ayo kugira gusambura icyatsi gashabuka isambura. Kubu twabonye intambara nyene zisambura amazu yose, ubu twakwemera umuntu yadutera intambara. Umuwe wese ku myaka agezeko uwahomvye ubu nyene yihombore agaruke arabaho yahombeye acavyura. Imana yavuze iti kora kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, umunsi w'indwi urahezagiwe nibuzucuruhuka. Muguza wumva amasaha umunani gusa. Imana yaduhaye amasaha 28 yo gukora, ugacukura munani gusa, ugaca windogagura kera. Kinabwiye ntaco amategeko y'umuntu uko yavuze munani nawe ni wihe munani. Iyo ucukura nawe gwawe munani uje kuri kiya gikorwa cy'igihugu munani ukore gwawe, hanyuma ucufatane kuyagisha abantu bigishe. Abahizi mw'iterambere ya komine Gitega bakaba baronkejwe ubushimwe butandukanye, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaronkejwe inka n'intama, hamwe n'umutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yaronkejwe inka nawe nyene n'intama. Eka n'abandi bitanze mw'iterambere rya komine Gitega bakaba baronkejwe ubushimwe. Imbere y'ivyo birori rero komine ya Gitega ikaba yabanje kugurura ibikorwa bitandukanye byaranguwe, harimo ibirasi by'ishure ryisumbuye ry'imyuga Lycée Technique Sabine Ndoricima ry'Intobwe, n'ikiraro cyaho bita ku Kabashikiro mu gisagara ca Gitega.